Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya aha muri Ciudad Juárez muri Repubulika ya Mexique. Muri uyu mwanya byari byatangajwe mu kimenyesha makuru, hari hatangajwe igikorane cy'uyu munsi, byatangajwe mu gitondo. Rero ngaha dufite ikigwa ngirakamaro cyane, ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru. Reka rero turabe iri banga ry'ibimenyetso ku ijuru kugira ngo dushobore gutahura ibimenyetso bibera ku ijuru. Nicyo gituma tugira dusome mu kigabane cya 16 muri Matayo Mutagatifu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, ahavuga uku gukurikira: Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Baje kuri Yesu, nawe arabishura ati: iyo bugorovye muravuga muti buca haba umucyo kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Mwanjyajya mwe, murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Ab'iki gihe kibi cy'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso cya Yona. Abasigaho arigira. Ikigwa cyacu ni ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ni ingirakamaro cyane gushobora gutahura ibimenyetso, insiguro y'ibimenyetso byo ku ijuru, kuko umukundo wacu Mwami Yesu Kristo yaratubwiye ibimenyetso byo ku ijuru byari kuzoboneka, ariko nta na kimwe twebwe byotumariye kubona ibimenyetso ku ijuru tudatahuye insiguro y'ibyo bimenyetso. Nimurabe icyo avuga umukundo wacu Mwami Yesu Kristo muri Luka Mutagatifu ikigabane cya 21 umurongo wa 25 kabandanya. Aravuga ati: kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga, bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko iby'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ibyo ntibyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Rero nimurabe igituma ari ingirakamaro cyane kumenya ibi bimenyetso bibera ku ijuru. Kristo aratubwira ati: ibyo bintu nimwabona bitanguye kuba, muze muraramike imitwe yanyu ku ijuru, murangamize ku ijuru, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Mubonye ibyo bimenyetso biriko birabera ku ijuru, rero nimurabe akamaro kari mu gutahura ibimenyetso byo ku ijuru. Kandi ibyo bimenyetso ku ijuru biba bifise ibanga, birimwo ibanga ku biremwa abantu. Ariko rero ni ingirakamaro cyane kubitahura. Nimurabe mu kuza kwa mbere kwa Kristo, turabona ko habayeho ikimenyetso ngirakamaro cyane ku ijuru.
nimurabe muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 2 umurongo wa 1 ukabandanya, haravuga ibyabonekeye ku ijuru. Haravuga ati Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima nabi i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya. Niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, no kuvuga Mika mu kigabane cya 5 umurongo wa 2. Niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza ari wazoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herode ahamagaraza b'abanyabwenge mu mpisho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, no kuvuga uhereye igihe bari babonye iyo nyenyeri ibonekera ku ijuru. Kandi dushingiye ku byo Herode yaciye akora mu nyuma, inyenyeri yari imaze imyaka 2 yaramaze kuboneka. Hanyuma haravuga hati abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Nabo bumvise iby'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye burasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uyo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cyane. Bacitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu cy'iwabo. Rero murabona ingene iki kimenyetso ku ijuru, iyi nyenyeri ariyo kugeza ubu izwi nk'inyenyeri y'i Betelehemu. Murabona abanyabwenge abamajusi bayibonye, bo bari hariya mu buseruko, no kuvuga mu burasirazuba hariya i Babuloni. Bo rero barabonye iyo nyenyeri, bayibona hejuru y'ubutaka bwa Isirayeli. Bo baciye bava mu gihugu cy'i Babuloni, batera baja mu gihugu cya Isirayeli, bashika i Yerusalemu. Aho barabaza uwo mwana, babaza umwami wa Isirayeli, barabaza bati umwami wa Isirayeli, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Babonye ikimenyetso ku ijuru. Rero mu mwanya bariko barondera iki? Bariko barondera insiguro y'icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso bari bakiboneye he? Ku ijuru. Kuko buri gihe Imana yerekanira ku ijuru ibyo yo ikorera ku isi. Turabona ko mwebwe ku ijuru muhabonera ibimenyetso by'ibyo Kristo azoba ariko arakorera ku isi. Nicyo gituma kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 12 mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana haravuga ikimenyetso ku ijuru kiboneka. Hakaboneka umugore yambaye izuba ariko ababazwa n'ibise. Murabona ikimenyetso gikomeye cyarabonekeye ku ijuru, kibonwa na Yohana intumwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ariko ibyo byose we yabonye bisigura ikintu kizoba kiriko kirashikirizwa ngaha ku isi. Kandi murabona rero akamaro ko gutahura ibintu, gutahura ibimenyetso bibonekera ku ijuru, ndetse no mu mayerekwa canke indoto bagiye baragira bavugishwa n'Imana.
murabona kandi ko n'umuvugishwa akaba n'umuhungu wa Yakobo Yosefu akiri na muto cyane, twovuga ngo agifise nk'imyaka 17 y'amavuka, nawe nyene yarabonye ikimenyetso gikomeye ku ijuru mu ndoto ziwe. Hari mu ndoto yabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 bimwunamira. Rero icyo kimenyetso yabonye mu ndoto ku ijuru cyasigura ko se wiwe Yakobo n'umuryango wiwe wose, bene se umuryango wiwe wose bari kuzokunama imbere ya Yosefu. Kandi ivyo byashikijwe igihe Yosefu yari ari muri Egiputa, ari nk'umutwaro muganwa, ari uwugira kabiri mu bwami bwa Farawo. Kandi turabona ko igihe bari bakeneye imfungurwa, bene se ba Yosefu na Yakobo baciye baja muri Egiputa, baraheza bararonka imfungurwa, ariko ntibamenye ko uwo muganwa, uwo mutwara yari ari ngaho warajejwe gutunganya ibikorwa vya Farawo. Ntibamenye ko yari uwo bavukana. Yavuga ururimi rw'abanyamahanga, yari yambaye nk'umunyamahanga, kandi impuzu ziwe n'umushatsi wiwe n'ingene yasa, uko yari ameze byose byari nk'iby'abanyamahanga. Ndetse n'ururimi yavuga, ndetse n'umugore wiwe nawe yari umunyamahangakazi. N'abana biwe nabo ngaho baboneka nk'abanyamahanga, ariko abana biwe dushingiye kuri Yosefu bari Abaheburayo, dushingiye ku mugore wa Yosefu naho bari abanyamahanga. Rero murabona igihe bajayo ntibamenye ko uwo mutware, uwo muganwa, ntibamenye ko yari mwene se wabo Yosefu. Ariko mu nyuma bo barasubiyeyo kurondera imfungurwa, baca basigaho umwe wo muri bo mu kurindira ko baja kuzana mutoya wabo, no kuvuga Benyamin, umuhererezi, kuko uko niko yari yabibategetse Yosefu. Uwagira kabiri ku ntebe y'ubwami, no kuvuga Zafnat Paneya, iryo niryo zina Farawo yari yarise Yosefu. Hanyuma bagarutse, turabona ko igihe Yosefu yari abonye uwo bavukana kuri se na nyina, umutima we waranyiganyize, byaranse ko yiyumanganya. Umutima wiwe wuzuyemo ibigumbagumba, ntibyaheze ngo bikunde ko yiyumanganya. Yaciye asohoka aja hanze y'aho bari bakoraniye, aja kurira. Hanyuma yariyoze mu maso aragaruka, ariko ibigumbagumba ntibyamukundiye ko abinyegeza. Hanyuma yahavuye ategeka ko abanyamahanga bose bari bari ngaho ko bova imbere yiwe, n'umukenyezi wa Yosefu nawe n'abana biwe bari bari ngaho mu kirimba. Rero Yosefu yaciye yihishurira bene se. Yosefu yihishuriye bene se, bo bararandutse imitima, bibaza ko uwo mwanya Yosefu agira bice kubwo kuba baramugurishije. Yosefu arababwira ati, ntimubabare ngo mwirakire kubw'ivyo mwakoze, kuko Imana yari ibirimwo. Ati, byose vyabaye kugira ngo habe neza. Imana yarabikoze kugira ngo harokogwe ubuzima. Rero nimurabe ingene mu rufu rwa Kristo, kuko Yosefu yashushanya Yesu Kristo mu kuza kwe kwa mbere no mu kuza kwe kwa kabiri. Rero nimurabe ivyo bakoze kuri Yosefu. Bamutaye mu rwobo rugaragara, hanyuma bamukurayo, bamugurisha igitigiri kanaka cy'intete z'ifeza. Hanyuma ivyo vyatumye ajya mu banyamahanga kugira ngo harokogwe ubuzima. Niko vyagenze ku vyabaye kuri Yosefu, vyagereranya
yagereranya Kristo yanswe n'ihanga ry'Abaheburayo, akagurishwa igitigiri kanaka cy'intete z'ifeza, akagurishwa na Yuda Isikariyoti, hanyuma arabambwa, arapfa, arahambwa, hanyuma arazuka aduga mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana ku ntebe y'Imana, aho yaciye aronkera izina rishasha. Rero murabona ingene Yesu Kristo yagumye ariko arakora igikorwa kugira ngo harokogwe ubuzima, kandi yagumye ariko aravugira abantu hariya ku ntebe ya Data mu kibanza cyo kuvugiramwo abantu, akoresheje amaraso yiwe y'igiciro yatanzwe ashigwa ku mutebere wo guhongera ko wo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi byongeye Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru watanze amaraso yiwe bwite, yagumye ariko aravugira abantu abingingira mu ijuru, kugira ngo gutyo harokogwe ubuzima bw'abafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero nimurabe ingene ibyo byose byabaye, ivyo byarashushanyirijwe muri Yosefu, bishushanyirizwa no mu byo Yosefu yakoreye hariya muri Egiputa. Rero murabona bene se igihe bari bamumenye, kuko yari abihishuriye, arababarira ati, ni jewe Yosefu mwene so. Ariko bo ngaho bariko bamubona nka Zafunati Paneya, uwugira kabiri wo mu bwami bwa Farawo, warayoboye ibikorwa vya Farawo. Rero Kristo arihishurira bene se mu banyamahanga. Murabona ingene ubwami bwa Farawo aribwo bwashushanya ubwami bw'abanyamahanga, bwashushanya abanyamahanga. Murabona ingene Kristo yari kuzoba ari hagati mu banyamahanga, ariko arakora igikorwa gihwanye n'intambuko zitandukanye z'ishengero ry'iwe ryo mu mahanga. Yatanguriye muri Aziya ntoya mu gihe cya mbere, hanyuma aja mu gihe cya kabiri. Rero murabona ingene biciye muri buri mumarayika ntumwa yagiye aza arihishura. Bwa mbere biciye muri Pawulo, hanyuma yihishura biciye muri Irene, hanyuma mu gihe cya gatatu biciye muri Marte, mu gihe cya kane biciye muri Kolomba, mu gihe cya gatanu biciye muri Luteri, mu gihe cya gatandatu biciye muri Wesley, mu gihe cy'indwi naho yihishura biciye muri Revera William Marion Branham, mu ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, Kristo yihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bikabera ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Aho rero Kristo arihishura nk'umwami w'abami n'ubuganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi aho muri icyo gihe, muri iki gihe niho Kristo azokwimenyeshereza ihanga ry'Abaheburayo. Rero ibintu byose byabereye hariya igihe Kristo yimenyekanisha, ari byo byagereranirijwe mu byabaye kuri Yosefu, igihe Yosefu yimenyesha bene se, ashushanya ibizobera kuri uyu munsi w'iherezo, aho Kristo azokwishurira ihanga ry'Abaheburayo, azokwimenyekanisha. Murabona ibyo byose kubera byari ishusho n'urugero, kubera byari ikigereranyo, biratwereka ko byabaye kuri Yosefu mu buzima bwa Yosefu. Biratwereka ingene bene se Kristo amaze kubihishurira baciye bunama bafukama imbere yiwe, gutyo haba hashikijwe indoto z'ubuvugishwa, indoto izo Yosefu yatangiye insiguro, kuko we yarazi icyo ivyo vyasigura. Na bene se nabo nyene baramenye icyo ivyo vyasigura, na se wiwe nabo nyene yarabimenye. Se wiwe Yakobo canke Isirayeli yaramenye icyo ivyo vyasigura. Yarabwiye Yosefu ataho tuzokunamira nyoko wawe na jewe n'abakuru bawe
tuzokubita inkoro hasi tukunamire. Rero murabona mu mugambi w'Imana uko niko vyari kuzogenda. Rero murabona hariya muri Egiputa mu banyamahanga harashikirijwe izo ndoto za Yosefu. Yosefu yari avyizeye n'ubugingo bwiwe bwose, yarazi ko ivyo bwari ubuvugishwa butegereza gushikirizwa muri we. Rero murabona ingene bunamiye Yosefu mwene se wabo. Hanyuma Yakobo ashitse muri Egiputa kugira ngo acaguma muri Egiputa, abe muri Egiputa. Turabona ko aho naho nyene yaje imbere ya Yosefu aramwunamira, yunama imbere ya Yosefu, gutyo hashyitswe ubuvugishwa ubwo Yosefu yari yaravuze kuri izo ndoto Imana yari yaramuhaye. Rero ivyanditswe ku munsi w'iherezo bivuga yuko amavi yose azokunama. Aho ni mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, amavi yose azofukama imbere ya Kristo yuname. Rero murabona ko igihe Yosefu yaba asohotse, inzamba yaravuga, kandi ku munsi w'iherezo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo turabona ko dufise isezerano ry'inzamba ya nyuma y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba yashushanijwe muri ya nzamba yavuga igihe Yosefu yabasohotse arenganye, kandi amavi yose yategerezwa kunama imbere yiwe. Umuntu wese yategerezwa kunama imbere yiwe agafukama. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo Kristo yihishuriye ihanga ry'Abaheburayo. Turabona ko ihanga ry'Abaheburayo bazofukama, bazokunamira Yosefu wacu, bazokunama imbere ya Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kandi hazoshitswa ivyabaye ikigereranyo hariya vyagereranije ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ariko murabona ko ivyo vyeretswe Yosefu mu ndoto, kandi we ivyo vyose yarabibonye. Abibonera mu ivyo bigereranyo bimenyetso vyo kwijuru, abibonera mu kwezi, izuba n'inyenyeri 11 ari vyo vyunamye imbere yiwe. Rero murabona insiguro y'ivyo bishikirijwe mu buzima bwa Yosefu igihe bene se na se wiwe bamwunamira. Kandi ivyo biriya vyashushanya kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aho haravuzwa inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi ihanga ry'Abaheburayo 144 by'Abaheburayo bazokunama imbere ya Yesu Kristo, Yosefu wacu, mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. We niyihishurira, niyimenyesha ihanga ry'Abaheburayo, kandi ivyo biri hafi, biregereje cyane, biri hafi cyane. Rero murabona ingene ari ingirakamaro kumenya insiguro y'ibimenyetso vyo kwijuru. Rero murabona ingene Kristo yavuze ko hazoba ibimenyetso kwijuru, ni murabe ingene yabivuze. Muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 24 aratubwira uku gukurikira. Reka dutangurire ku murongo, munyihanganire, ku murongo wa mbere. Ahavuga hati, Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo byose? Ndababwira ukuri, aha ni hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Aha yariko aravugishwa avuga ku kubomogwa kw'i Yerusalemu no kubomogwa kw'ingoro. Ivyo vyashikijwe mu mwaka ugira 70, igihe umugabisha Kizigenza, umugabisha w'ingabo w'Umuroma Tito, igihe yabomora ingoro akabomora n'i Yerusalemu. Harabandanya, ivyanditswe birabandanya bivuga ngaha biti, yicaye ku musozi wa Erayoni, no kuvuga Yesu yicaye ku musozi wa Erayoni. Abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire,
ibyo bizobaho ryari? Ibintu ibihe? Ibi bintu we yari yababwiye byo kubomogwa kw'ingoro no kubomogwa kw'i Yerusalemu. Bati kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe be n'icy'umuhero w'isi? Rero abo bashaka kumenya ikizoba ikimenyetso cyo kuza kwa Kristo ku munsi w'iherezo hamwe n'ikimenyetso cy'umuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kugeza ubu twaramaze kubona intambara zibiri z'isi yose, kandi twagumye twumva n'ibihuha by'intambara ya gatatu y'isi yose nayo, kandi twagumye turiko turabona n'igihugu kigwana n'ikindi, ubwami bugwana n'ubundi, bigwana mu ntambara mu migabane, mu makontina atandukanye. Ariko intambara z'isi yose tumaze kubona kugeza ubu zibiri, kandi ubwoko bw'ibiremwa abantu begereje intambara ya gatatu y'isi yose nayo, ari izoba ari intambara y'ibigwanisho ruhonyanganda, kugira ngo hashyitswe umunsi uhambaye uteye ubwoba w'uhoraho, umunsi waka nk'itanure, ari wo utazobasigira agashyitsi canke agashami ababi, kandi uwo munsi uzoza uzobatongora, uzobaturira. Niko Uhoraho nyene ingabo agize, ntuzobasigira iki? Agashyitsi canke agashami. Mbega igishyitsi ni iki? Ibyo bitubwira ku bavyeyi canke ba sekuru. Hama havuzwe umutumba naho w'igiti, ivyo bitubwira naho nyene abavyeyi. Havuze amashami naho haba bitubwira abana. Rero turabona ko igihe Yohana umubatizi na Yesu bariko baravuga bati incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti, kandi igiti cyose kitama ivyamwa vyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro. Mbega aho bariko bavuga iki? Bariko bavuga ibiremwa abantu. Rero murabona ingene ibiremwa abantu bashushanijwe mu biti, kandi vyongeye bashushanijwe no mu mafi, vyongeye kandi bashushanijwe mu nyenyeri, kuko Imana yarabwiye Aburahamu iti niwitegereze ku ijuru. Rero iryo ryari ijuru ririmo kw'inyenyeri nyinshi, ati urabe inyenyeri uziharure, urabe ko woshobora kuziharura. Ituko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo ku ijuru. Rero murabona ingene Aburahamu igihe yitegereza izo nyenyeri ku ijuru, cyari ikimenyetso cyerekana uruvyaro rwa Aburahamu bari kuzongana n'inyenyeri zo ku ijuru. Imana aho yariko iramwereka muri iryo joro ririmwe inyenyeri nyinshi, yariko iramwereka izo nyenyeri zose nk'ikimenyetso cyashushanya uruvyaro rwiwe rwa Aburahamu. Rero reka ngaha tubandanye turaba ibi bintu byose vyari kuzoba biriko biraba. Haravuga hati kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ni ukuvuga ko ivyo biba imbere y'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo, mbere n'imbere yo kuza k'umwana w'umuntu. Izo nyamugigima n'intambara n'ibi bintu byose byari kuzoba biriko biraba, hamwe n'ibiza, no kuvuga ingwara. Murabona izi ngwara ziteye ubwoba zagiye zirageramira ubwoko bw'ibiremwa abantu. Ni ingwara nyinshi cyane izo zagiye ziraduka haheze ibinjana vyinshi, ariko mu kinjana ca 200 ho haradutse nyinshi cyane, hazamo n'izindi nshasha nazo.
rero ibyo byose Kristo avuga ko ari itanguriro ryo kuramukwa. Kandi nimba itanguriro ryo kuramukwa rimeze gutyo, mbe bizogenda gute mu bise, mu misonga ikomeye, mu gihe cy'akababaro gakomeye, aho hazovuka isi iteguwe ku bw'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ni ukuvuga yuko hazoba ibintu byinshi cyane mu gihe cy'akababaro gakomeye. Ivyo mu gihe bizomara, icyo bizokora kuzoba ari gutegura umubumbe w'isi ku bw'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo. Ni nk'uko bigenda iyo umugore agira vyare, ibise, imisonga iramutangura, ibise bikamutangura buke buke, itanguriro ryo kuramukwa. Hanyuma naho ibise bikagenda birongerekana. Ariko iyo ibise bije bikomeye kandi bigakurikirana cyane, kimwe kiza inyuma y'ikindi, no kuvuga abaganga baraheza bagaharura iyo ibise biriko biza inyuma ya buri minota kanaka, hama bikagenda bikongera bikagaruka. Aho haba hagisigaye amasaha atari make kugira ngo umugore avyare. Ibise iyo bizi inyuma ya buri minota kanaka, aho haba hasigaye umwanya kanaka. Ariko iyo ibise bije bikurikirana kandi bikomeye cyane, kandi bikaza inyuma ya buri misegonda, aho haba hageze yuko avyara. Rero ibise bizoza bikomeye ku mubumbe w'isi mu gihe cy'akababaro gakomeye, kugira ngo isi vyare isi nshasha, ubutaka bushasha bwo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Reka tubandanye dusoma ngaha. Aravuga ati, niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Rero murabona ivyo byarashikijwe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu guhamwa uko iryo shengero ryaciyemwo mu bihe vyarenganye. No ku ihanga ry'Abaheburayo naho murabona ingene ihanga ry'Abaheburayo bahamwe, baranswe n'ibihugu byinshi byo mu banyamahanga, kandi Hitlere, Mussolini na Stalin n'abandi batware batwaza umukazo. Habuze gato ngo bahonye ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu. Ariko murabona ko kubera Kristo, kubera kuba baranse Kristo bagasaba urupfu rwiwe, icyifuzo cyabo kigashitswa, amaraso ya Kristo yagumye ariko arahogwa ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 2000, kandi kugeza n'ubu baracyari ko barayahogwa ihanga ry'Abaheburayo. Ariko ihanga ry'Abaheburayo bageze mu ntambuko aho bagarukanwa n'ubwami bw'Imana, nabwo bukagarurwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi icyo nicyo gituma havuga hati, kandi iyo minsi itagerugwa nihorokotse umuntu n'umwe. Ariko ku bw'abatoranijwe iyo minsi izogerugwa, izogabanurwa. Kandi iriya minsi y'umubabaro ku ihanga ry'Abaheburayo mu gihe cya Hitlere, Mussolini na Stalin n'abandi batware batwaza umukazo, iyo minsi yarageruwe ku bw'ibihumbi 144 by'abatoranijwe, abategerezwa kuba bari mu gihugu cy'Abaheburayo, kuko abo n'Abaheburayo. Kandi icyo nicyo gituma Abaheburayo bategerezwa kuza bakava mu bihugu bari barimwo bagizwe nk'abaja, aho bari ko barahamwa bakandamijwe. Bategerezwa kuza mu gihugu cyabo, mu gihugu cya Isirayeli. Kandi ibyo nivyo vyagumye biriko biraba mu kinjana cya 20. Ihanga ry'Abaheburayo bagumye bariko baragaruka mu gihugu cyabo.
kuko mu kugaruka kwabo mu gihugu cya Isirayeli, ku butaka bwa Isirayeli haraza umugwi w'abatoranijwe, ari bo 144 by'Abaheburayo, 12,000 byo muri buri muryango. Kandi mu gihe umuntu agarutse muri icyo gihugu atari umwe wo mu ivyo 144, bishoboka rero ko aba ari umwana w'uwo canke umwuzukuru wiwe agaheza akavukira muri icyo gihugu cya Isirayeli. Rero murabona igituma bagumye bariko baraza mu gihugu cya Isirayeli, kandi kugeza ubu niho bari nk'igihugu cigenga kandi gifise umwidegemvyo, cikukiye, kandi Imana yaragabanije iyo minsi y'umubabaro iyaje ku ihanga ry'Abaheburayo. Vyongeye kandi murabona no ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, imibabaro ishengero ryaciyemwo mu bihe vyarenganye, iyo mibabaro nayo nyene yarageruwe, yaragabanuwe, kugira ngo ku munsi w'iherezo abatoranijwe b'Imana bose babe ariho bari, kugira ngo bumve ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo, inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Iyo nzamba iriko irahishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Rero murabona ingene inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'iherezo, kubera ko ari ijwi rya Kristo nk'uko riboneka mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11, ku murongo wa 10 kugeza ku w'11. Iryo jwi ryari kuzoba ririko riravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, ku munsi w'Imana. Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11. Yohana mutagatifu aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu. Yari ku munsi uwuhe? Ku munsi w'Imana, arico kimpumbi kigira indwi, kuko umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Rero murabona ko Yohana yumvise ijwi rirenga nk'iry'inzamba, ni ukuvuga yumvise ijwi ry'umuntu ririko rivugira ku munsi w'iherezo, ariko aravugisha ishengero ryiwe, kuko intumwa mutagatifu Yohana mu guhishurirwa kuri mu vyahishuwe we ashushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, agashushanya n'abamarayika ntumwa b'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero ubu ku munsi w'iherezo niho ijwi rirenga ry'inzamba ryari kuzokumvikanira. None ninde uwuvuga akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba? Ryavuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega none Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. N'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo ariko aravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo akoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Uko rero niko umwami kuri uyu munsi w'iherezo, umunsi turiko turabako, niko yari kuzoba ariko aratuvugisha. Rero reka turabe ivyo azoba ariko aratubwirira ku munsi w'Imana, ku munsi w'iherezo. Ivyahishuriwe Yohana ikigabane ca 4 umurongo wa mbere haravuga hati, hanyuma y'ivyo ndavye, ni ukuvuga inyuma y'ibihe ndwi vy'ishengero ry'abanyamahanga, mbona mw'ijuru urugi rwuguruye. Kristo yaravuze ati, ni jewe rembo, kandi ugushika mu rugo aciye muri jewe arakizwa, akaragigwa, akaronka icanya. Rero iri rembo, uru rugi rwuguruwe mw'ijuru.
ni ikimatanijwe cy'indwi gihishuwe mu ijuru mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'umunani umurongo wa mbere. Kandi Kristo niwe rembo ryuguruye mu gihe cyo mu ijuru, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuguruye guhishuriwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, nk'uko ikimatanijwe cy'indwi cyugururiwe cyahishuriwe mu ijuru. Igihe ikimatanijwe cy'indwi cyahishurirwa mu ijuru, byatumye haba agacerere nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kuko nta n'umwe mu ijuru yari azi ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko iryo banga ryarahishuriwe mu ijuru. Ingabo zose zo mu ijuru zica ziramenya iryo banga igihe ryari rihishuwe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'umunani umurongo wa mbere. Rero murabona ko iri ari ryo banga hanyuma ngaha ku isi rihishurwa, rigahishurirwa mu gihe cyo mu ijuru, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi uko niko abatoranijwe ku munsi w'iherezo bazoshobora kubonera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, icyo gihe cyo mu ijuru bazoshobora kuhabona urwo rugi rwuguruye. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuguruwe guhishuriwe abatoranijwe n'Imana bose. Ikimatanijwe cy'indwi gihishuriwe abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nimurabe icyo ngaha habandanya havuga hati, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Kristo rero ngaha asezerana kwereka ishengero ry'iwe, ariryo ryashushanijwe muri Yohana intumwa. Asezerana kuryereka ibintu byose bikwiye kubaho hanyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Duga uze hano. Mbega tuduga he mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka? Nk'uko umugwi w'abatoranijwe bo muri buri gihe baduze mu gihe icyo babayemwo, bumvise ijwi rya Kristo, inzamba ya Kristo, inzamba yo mu gihe icyo umwe wese yabayemwo. Kandi ijwi rya Kristo ryumvikanye biciye mu mumarayika ntumwe wo muri buri gihe. Kandi abatoranijwe bo muri buri gihe baraduze mu gihe bemerewe kubamwo, bariko barumviriza ijwi rya Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Ubu naho kugira ngo tuduge mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, dutegerezwa kumva ijwi rya Kristo yumvikana biciye mu gikoresho we aba afise mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kuko nk'uko muri buri gihe mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, nk'uko yari afise intumwa, hakabaho n'ikibanza yarungitsemo iyo ntumwa, hakabaho n'abantu bakiriye iyo ntumwa. Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka naho nyene hazobaho ikibanza kizoshikirizwamo icyo gihe, kandi hazobaho intumwa. Intumwa iyo Yesu Kristo azoba arimwo muri mpwemu yera agaragaye, ariko aravugisha ishengero ry'iwe akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba. Kandi intama za Kristo zizokumva ijwi ry'iwe, zizoba ziriko zirumva ijwi ry'umwungere mwiza, nk'uko baryumvise abatoranijwe bo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kristo muri Yohana mutagatifu ikigabane cy'icumi umurongo wa 14 kugeza ku wa 16 yaravuze ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi ndigura bande intama zanje. Kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, ni ukuvuga ngo zitari izo mu ihanga ry'Abaheburayo, zitari izo mu ruhongore rw'Abaheburayo. Nazo nyene birankuye kuzija imbere nkazizana. None izo zindi ntama ni izo mu ruhongore uruhe? Ni izo mu banyamahanga. Abo n'abanyamahanga. Ariko Kristo aravuga ati, nazo nyene birankuye kuzija imbere nkazizana.
avuga ko azozizana. Umwungere mwiza azoba ariko arazihamagara, aravuga ati zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Rero biciye muri buri mumarayika ntumwa, Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yagiye aragaragara yihishuye kandi yihishije, kandi yagiye aravuga biciye muri umwe umwe mw'abo bamarayika ntumwa ndwi mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi biciye muri izo ntumwa, uko niko intama za Yesu Kristo zumvise ijwi rya Yesu Kristo umwungere mwiza, kandi we yarazihamagaye arazegeraniriza mu ruhongore rw'iwe, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Iryo shengero rirushanyirijwe mu iki gicapu. Iki gicapu cyakozwe na Revera William Marion Branham, kandi yaragikoresheje mu butumwa bwitwa ngo igihagararo cy'umuntu atunganye, n'ubutumwa bwitwa ngo ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi nta nkeka yaragikoresheje iki gicapu no mu bundi butumwa butandukanye, cyane yaravuze aganisha yerekeza kuri iki gicapu. Rero murabona ingene uva mu gihe uja mu kindi, ijwi ry'umwungere mwiza zagiye ziraryumva intama z'umwami, kandi zarashyizwe mu gihe zemerewe kubamwo mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, no kuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero mu nyuma ukugaragara kwa Kristo muri mpwemu yera, inyuma y'uko kugaragara biciye mu bamarayika ntumwa ndwi, mbega ni ikihe kindi kintu Kristo afise cyo gukorera mu ishengero ryiwe? Afise igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho we azoba ariko arakorera umugambi integuro yiwe yose ihwanye n'umunsi w'iherezo. Munyihanganire, kandi azoba ariko aravugisha ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, arivugisha biciye mu ntumwa aba afise ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Gutyo rero azoba ariko arahamagara yegeranye intama ziwe abatoranijwe biwe ku munsi w'iherezo. Gutyo rero azoba ariko arashyitsa isezerano ryo muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 31, ahavuga ati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe. Abatoranijwe biwe n'intama ziwe none zizokwegeranirizwa he? Nk'uko zegeranijwe mu bihe byarenganye zikegeranizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Ku munsi w'iherezo naho abatoranijwe b'Imana bo mu banyamahanga bazokwegeranizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe gihwanye n'umunsi w'iherezo, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Niho Kristo azoba agaragariye mu ntumwa yo mw'icyo gihe. Rero nimurabe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6, ijwi rya Kristo ngaha ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ivyo yarabisezeranya akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4, igihe yavuga ati duga uze hano. Mbega twaduze he canke tuduga he? Ni mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho wewe ku munsi w'iherezo azoba agaragariye mu ntumwa yo mw'iki gihe. Kandi azoba ariko aravuga biciye mu iyo ntumwa, ariko avuga ibiki? Ariko avuga ibintu bikwiye bigira bibe vuba. Rero reka turabe uwo ari we icyo gikoresho cya Kristo cyo ku munsi w'iherezo. Biciye muri uwo Yesu Kristo umwungere mwiza azoba ariko arahamagara yegeranye intama ziwe ku munsi w'iherezo. Ibyahishuriwe Yohana 22:6 haravuga hati, arambarira ati aya majambo ni ayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba. Mbega yatumye nde? Yatumye umumarayika ntumwa wiwe
kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Mbega ninde igikoresho cya Yesu Kristo, igikoresho cy'umwungere mwiza, kugira ngo umwungere mwiza abe ariko aravugisha intama ziwe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi abe ariko arazimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Igikoresho cya Kristo ni umumarayika ntumwa wiwe, umumarayika ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uwo Yohana yarashatse kumusenga mu nshuro zibiri, ariko yarabujijwe uko kumusenga, yarabujijwe gusenga umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kuko umumarayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo. Uyo mumarayika ni umuvugishwa ntumwa wa Yesu Kristo wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, n'uwo mu kiringo kinini cy'ubwami, ku munsi w'iherezo, no kuvuga ku munsi w'Imana, canke mu kimpumbi kigira indwi, kuko umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Niko tubibwirwa muri Petero wa kabiri kigabane cya 3 umurongo w'8, n'Izaburi igira 90 ku murongo wa 4. Aho ni umuvugishwa n'Imana Mose nawe abitubwira. Rero turabonye uwo ari we igikoresho cya Yesu Kristo, kugira ngo biciye muri uwo hamenyekanishwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'umwami, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi, no mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'igihe cy'iherezo, aho we ahamagara akegeranya abatoranyijwe biwe, akabegeranya biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe akaba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ariko araduhishurira ibi bintu byose. Uko niko haza umuhamagaro w'ijwi rirenga ry'inzamba. Uwo muhamagaro ukaza ku batoranyijwe b'Imana. Ijwi rirenga ry'inzamba ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bukoreshwa hakamenyekanishwa ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bikabera ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi, no mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Rero turabonye uwo ari we intumwa yo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, intumwa y'umwami Yesu Kristo. Kandi byongeye Kristo yarashinze intahe mu Byahishuwe Yohana 22 umurongo wa 16, yarashinze intahe agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje. Mbega avuga ko yatumye nde? Ko yatumye umumarayika ntumwa wiwe. Ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero, gushinga intahe y'ibintu ibihe, gushinga intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba. Uko rero niko Kristo yari kuzoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, avugisha abatoranyijwe biwe bose kuri uyu munsi w'iherezo, kandi yari kuzoba ariko aregeranya abatoranyijwe biwe nk'uko biri mu isezerano ryiwe. Mbega yari kuzoba ariko abegeraniriza he? Kuko abatoranyijwe biwe bashushanijwe mu ntama z'umwami, ni ukuvuga ngo bashushanijwe mu ntama, bashushanijwe n'intama. Kandi we yavuze ko intama zari kuzokumva ijwi ry'umwungere mwiza, hakaba umukuku umwe n'umwungere umwe. We yaravuze ati, nazo nyene nkwiye kuzizana. Intama zo mu banyamahanga zitegerezwa guhamagagwa, zikegeranywa umwe wese mu gihe yemerewe kubamwo. Kandi muri iki gihe icyo twebwe twemerewe kubamwo, intama zizoba ziriko zirahamagagwa, zegeranirizwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko arazimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cy'iherezo. Rero reka turabe ibyo Kristo avuga muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16
umurongo wa 27 kugeza ku wa 28 aravuga ati kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe nihazoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Hanyuma iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo mu kigabane cya 17 muri Matayo. Mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umucyo, impuzu ziwe zirera. Haratubwira hati impuzu ziwe zera nk'umucyo. Aho haca haboneka Mose na Eliya, umwe ari mu buri ruhande rwa Yesu. Aho Kristo yariko arabereka ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Muri iri yerekwa ni iyerekwa ry'ubuvugishwa buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu, kugira ngo uko kuza gushyizwe ku munsi w'iherezo, aho hazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya. Ubwo n'ubukozi bw'ibiti vy'imyelayo bibiri biboneka mu vyahishuriwe hano ikigabane cya 11 umurongo wa 3 kabandanya, no muri Zekariya ikigabane cya 4. Ubu bukozi buzoba bugaragariye ku isi mu gihe cya nyuma, mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kuko abamarayika biwe ngaha ni ibiti vy'imyelayo bibiri, ni Mose be na Eliya. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 29 ukabandanya, haravuga hati hanyuma y'ayo marushwa y'icyo gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza n'ukwezi nikuzoba kucyaka umucyo wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru, n'ivy'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru. Aha haratubwira ikimenyetso kizobonekera ku ijuru, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Aravuga ati kizobonekera ku ijuru. Ni amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu ajya mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijuru rirenga ry'inzamba, bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Abatoranijwe bo mu banyamahanga bazohamagagwa begeranywe, hanyuma naho abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo aribo 144. Ariko mu bo mu banyamahanga ntihavuga igitigiri cyabo. Rero igitigiri tuzokimenya nitwamara guhindurwa. Rero ni murabe ingene atubwira ko hazobonekera ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Rero kandi murabe ingene avuga ko bazobona umwana w'umuntu aje hehe, ari mu gicu canke mu bicu, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Muri Mariko mutagatifu naho nyene haratubwira ko azoza mu bicu. Ivyo biri muri Mariko mutagatifu ikigabane cya 13, no muri Luka mutagatifu ikigabane cya 21 hatubwira ko azoza mu gicu. Mbega none hoba harimo kuvuguruzanya ukudahuza mu gihe hari havuga mu bicu muri Matayo no muri Mariko, muri Luka naho hakavuga ko aza mu gicu? Nta kuvuguruzanya, nta kudahuza na kumwe ngaho kurimwo. No mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya mbere, ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku w'11, igihe Yesu Kristo yasezera abigishwa biwe akaduga cyangwa akurira mu ijuru, haravuga uku gukurikira: nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli?
ni ukuvuga ngo ubwami bwa Dawidi, kugira ngo Kristo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwami wa Isirayeli. Kristo arabishyura ati, si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyine. Si bo bari bakwiye kumenya iri banga, kuko iri banga ryari ryo kuzohishurirwa ku munsi w'iherezo. Mu gihe icyo Kristo azamwo nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, akaza nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, yisubize n'intebe y'ubwami ya Dawidi, iyo we azokwicarako, aheze yisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Atariko muzohabwa ubushobozi mwe muyera niyabaza ko muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushyitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, kibakura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru. Akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Reka turabe. Bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyu Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Yagiye muki? Mu gicu. Kandi Yesu nawe nyine ubwiwe avuga ko hazoboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Gutyo bakabona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru. Luka Mutagatifu avuga ati, bazomubona aje mu gicu. Rero murabona ko dufise isezerano ry'ikimenyetso kibonekera ku ijuru. Kandi ni ingirakamaro cyane kugenzura, tukabona tukamenya ibi bimenyetso bihwanye n'iki gihe twebwe turiko turabamo, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'igihe cya nyuma by'umunsi w'iherezo. Ni ingirakamaro kubitahura. Rero turafise isezerano y'uko igicu kizoboneka, kandi muri cyo hazoba hari umwana w'umuntu aje ari mu icyo gicu. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi naho nyene hatubwira nk'ivyo nyene. Ngomba ndabasomere rero iki gisomwa, iki cyanditswe kugira ngo mutahure neza ibijyanye n'iri banga riri muri ibi bimenyetso byo ku ijuru. Gutyo rero dushobore kubona ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru. Ibyahishuriwe Yohana 10 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Mbega aza gute uyu marayika w'inkomezi azavuye mu ijuru? Aza ari muki? Ari mu gicu. Nukuza kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu, nk'uko Kristo yabivuze muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30. Umwana w'umuntu aje ari mu gicu, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. No mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso yiwe hasa n'izuba. Ni kubera iki haba hasa n'izuba? Kuko izuba ni umwami w'izindi nyenyeri, kandi aha Kristo aza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ni ukuvuga yuko izuba rishushanya Kristo nk'umwami.
y su rostro era como el sol, y sus mu maso pies hiwe como haka columnas nk'izuba, de fuego. Tenía en su amaguru mano yiwe un asa librito n'inkingi z'umuriro, abierto, yari y afise mu puso su minwe pie derecho agatabo sobre el mar, kazinguruye, y el ashinga izquierdo ikirenge cy'iburyo ku sobre la kiyaga, tierra. icy'ibumoso Y agishinga clamó a gran imusozi, voz como ruge asemerera un león, n'ijwi rirenga y cuando nk'uko hubo intambwe clamado, yivuga, 7 truenos asemereye emitieron su voz. imituragaro ndwi ituragara Ahora amajwi yayo. Como aquí nos muestra, Rero murabona ingene ngaha hatwereka ukuza kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'inkomezi, viniendo en las nubes o envuelto en aje una ari mu nube, bicu canke ari mu gicu, como había profetizado nk'uko umukundo wacu umwami Yesu Kristo yari Pero aquí yarabivuze. nos da más detalles. Ariko ngaha haraduha ayandi makuru menshi, haratubwira ibindi bintu byinshi ku kuza kwiwe. Viene con un librito abierto Rero en aza su afise mano, agatabo kazinguruye mu viene con el kuboko, arco iris a la aza derecha de su cabeza, umunywa w'amazi viene ukikuje con umutwe sus ojos wiwe, como llama de fuego, y con sus pies inyonga ziwe como zisa n'imbeya columnas z'umuriro n'amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro, ni ukuvuga amaguru yiwe ameze nk'umuringa w'umwaka utukujwe n'umuriro. Ibi bigereranyo byose, ibi bishushanyo byose bitegerezwa gutahurwa n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, bitegerezwa gutahurwa n'abaturangiwe b'Imana bose kuri uyu munsi w'iherezo. Ahora, vean ustedes la venida de Cristo. Rero murabona ukuza kwa Kristo ngaha, aje ari hehe? Ari mu gicu. Y ahora tenemos la promesa Rero de que turafise una nueva aparecerá en el cielo. isezerano ry'uko igicu kizobonekera ku Así ijuru. como para la primera venida de Nk'uko mu Cristo kuza kwa mbere hubo kwa señal en el Kristo cielo, habayeho ikimenyetso ku llamado ijuru, en la actualidad, aricyo kugeza ubu o desde canke uhereye mu myaka ibihumbi bibiri heze, icyo kimenyetso cyitwa inyenyeri y'i esa fue Betelehemu. la señal Icyo cyabaye ikimenyetso cyabonekeye ku ijuru, cyerekana ko Mesiya yari ari ku isi, de que el Mesías había nacido, cyerekana ko Mesiya yari yavutse, kandi ko bategerezwa kurondera ukuza kwa mbere kwa Mesiya kwamaze gushikirizwa ku isi. Ariko todavía el ministerio del Mesías, mw'uwo mwanya ubukozi bwa Mesiya ntibwari guca butangura, hari kubanza guhera imyaka 29 n'igice para comenzar, kugira ngo hanyuma haheze hatangure ubukozi bwa Mesiya nk'umwagazi w'intama w'Imana aheza kuri icyaha cy'abari mu al isi, final de esos 3 ku iherezo años y medio y'imyaka de 3 ministerio. n'igice y'ubukozi bwiwe. 29 Ariko años nimuraba y imyaka medio antes de 29 comenzar el ministerio de n'igice Cristo, imbere y'uko hatangura ubukozi bwa Kristo, la señal en el cielo. turabona ko ikimenyetso ku ijuru cyari cyabonetse cy'ukuza kwa mbere kwa Kristo. En el libro de Números, Mu gitabo cyo guharura, en el libro de Números igitabo cyo capítulo, guharura mu kigabane, reka turabe qué capítulo reka turabe ikigabane icyo ari cyo. donde nos habla Aha tubwira de una estrella aha tubwira inyenyeri en el cielo. yari kubonekera ku ijuru. Nos dice que de Jacob saldrá Hatubwira una ko estrella, muri Yakobo nos dice hari el kuva número- inyenyeri, Números tubibwirwa capítulo no mu 24, guharura verso ikigabane cya 24 umurongo wa Era una 17. profecía que tenía que Bwari ser ubuvugishwa cumplida. bwategerezwa gushyitswa, kandi harabonekeye inyenyeri ku ijuru. Esa era la señal Icyo cyari ikimenyetso de la venida del Mesías. cyo kuza kwa Mesiya ku isi. Por lo tanto, el pueblo hebreo tenía Nuko que rero estar ihanga buscando ry'Abaheburayo bategerezwa, ver esa señal en el cielo. bamaze kubona icyo kimenyetso ku ijuru, bategerezwa kuba bariko Lo que esa señal bararondera ibyo icyo kimenyetso cyashushanya, cyagereranya icyo kimenyetso cyashushanya Mesiya, kuko we ni ikinyenyeri gice bibatsi cyo mu gaturuturu. Y ahora vean cómo Rero las cosas que Dios murabona ingene hará en la ibintu tierra Imana izokorera están ngaha ku representadas isi en las cosas que biba están bishushanyirijwe mu bintu biba biri ku ijuru, en la mu luna, zuba, mu en las kwezi, estrellas, mu y nyenyeri así por el estilo. no mu bindi n'ibindi. Y aquí tenemos también Kandi byongeye aha, 7 ángeles mensajeros en turabona Apocalipsis ko n'abamarayika capítulo ntumwa ndwi 1, mu byahishuriye Yohana ikigabane cya mbere, ikigabane cya kabiri n'icya gatatu, también en estrellas. nabo nyine bashushanijwe mu nyenyeri. Inyenyeri indwi zishushanya abamarayika indwi b'umwami Yesu Y Kristo. ahora vean cómo Rero las cosas del cielo nimuraba ingene ibintu byo ku representan ijuru, murabona ingene ibintu byo ku ijuru que bishushanya Dios estará haciendo aquí. ibintu Imana izoba iriko irakorera Así es ngaha que hay ku que isi. buscar el equivalente. Rero abantu bategereza kurondera ibijanye, ibihuriranye, ibihwanye n'ivyo umuntu abonye kwijura akabironderera ngaha ku isi. Ihanga ry'Abaheburayo Esa estrella bategereza kurondera iyo nyenyeri, bamaze kuyibonera ku ijuru bakaba bariko barayironderera ku isi, batariko barayirondera mu buryo bw'inyenyeri ifatika iboneka, ahubwo bakayirondera mu buryo bw'umwana muto yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. solamente pocas personas Ariko abantu bake cyane buscaron nibo barondeye iyo nyenyeri
materializada yahindutse ukuri, yahindukiye ukuri mu mwana muto yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. y ahora tenemos la promesa Rero ubu que habrá una natwe nube en el turafise cielo, isezerano ko hazoboneka la igicu señal ku del Hijo del ijuru, hombre en el cielo. ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, Y eso estará dando testimonio kandi icyo gicu de la venida del kizoba Hijo del kiriko hombre kirashinga intahe y'ukuza k'umwana envuelto en una w'umuntu nube en el cielo, ari mu gicu ku para luego ijuru, ser manifestado kugira en la ngo tierra hanyuma en el cumplimiento agaragarire de la ku isi segunda venida de Cristo, mu gushyitswa k'ukuza kwa la kabiri venida kwa del Hijo del Kristo, hombre con sus ukuza ángeles, k'umwana w'umuntu azaranye llamando n'abamarayika biwe, y juntando ariko arahamagara yegeranya a sus abatoranijwe en biwe este día postrero. kuri uyu munsi w'iherezo. ¿Con qué? Con la gran voz akoresheje de iki? trompeta. akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, akoresheje inzamba y'iherezo, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubwo Kristo akoresha akaduha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, akaduha kumenya ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Rero turabonye ko Kristo azoba agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, nk'uko yagiye aragaragarira muri buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Rero turiko turabona ko ku ijuru hazobonekera ikimenyetso, igicu, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Muri iki gicu, aha muri icyo gicu hazoba haje umwana w'umuntu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi, kugira ngo hanyuma agaragarire ku isi ku munsi w'iherezo, agaragarire mu mubiri w'umuntu. Rero nimurabe iki gicu cy'ibanga cy'ikinyegezwa cyabonetse mu kwa kabiri tariki 28/1963, kibonekera mu kirere cya Arizona, cyabonetse ku burebure ujya hejuru bw'ibirometero 41 n'ibice 8, aho ntihashobora gushika indege, kandi muri icyo gihe indege ntizari gushobora kuguruka ngo zishike k'ubwo burebure ujya hejuru, nta nubwo hari akabombera, nta kabombera kaba k'ubwo burebure bugera hiyo, kandi nta bigendajuru bari barungitse hejuru mw'uwo mwanya kuri uyo munsi byoba byari byaciye mu icyo kibanza, kandi abashakashatsi ntibigeze bashobora kuvumbura ngo bamenye ibanga ry'icyo gicu. Cyapima ibirometero 48 n'ibice bitatu by'ubwaguke n'ibirometero 80 n'ibice 46 by'uburebure. None n'irihe banga ry'icyo gicu? Revera William Marion Branham, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, wari arimwe mpwemu n'ububasha vya Eliya. Eliya aje mu kinjana cya 20, yari ari guhiga, yariko arahiga ibikoko mu misozi y'i Tucson muri Arizona. Niho bamwiyereka abamarayika ndwi baje bavuye mu ijuru, baramujanye bamujana ahari hari iki gicu. Ni ukuvuga ngo yaradugijwe ashyirwa hamwe n'abo bamarayika muri iki gicu cyakozwe n'abo bamarayika. Iki gicu ni igicu cy'ibanga kuko cyakozwe n'abamarayika b'Imana barungitswe mw'uwo mwanya mw'icyo gihe. Kandi Revera William Marion Branham avuga yuko muri iki gicu hari abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ushyizemwo na Revera William Marion Branham, uwo yabaye intumwa y'igihe cy'indwi cyangwa intambuko y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma avuga yuko hari n'uyundi marayika yari atandukanye n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi. Uwo yari atandukanye cyane n'abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi, yari atandukanye cyane n'abo bamarayika bari bari ngaho. Umwe muri bo yari atandukanye nabo, avuga yuko yakayangana cyane, kandi ko yari kwaguruka ava iburengerazuba atera ajya mu buseruko, kandi avuga yuko amababa yiwe yari asongoye akarishe.
rero es este ángel. n'uyu ari ngaha n'uyu marayika aboneka Tiene ngaha aquí sus alas nimurabe puntiagudas. ngaha ya niyo mababa yiwe asongoye akarisha aha ariko araguruka Y aquí están aha naho hari abamarayika ntumwa de las ndwi 7 edades de b'ibihe la ndwi iglesia. by'ishengero ry'abanyamahanga. Ahora, dice el precursor de rero la segunda integuza venida de y'ukuza kwa Cristo kabiri kwa kristo que el misterio de este ángel avuga yuko ibanga ry'uyu marayika ari ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. ku rupapuro rw'amajana ane na mirongo itandatu n'icyenda mu gitabo cy'imibatanijwe mu kiespanyol ubutumwa bwavuzwe na revera william marion branham aravuga ati uyu niwe yari afise ikimatanijwe cy'indwi, kandi ikimatanijwe cy'indwi ni ukuza kwa kabiri kwa kristo. Y ahora vean, rero ahí la venida del Hijo del murabona Hombre ngaha ukuza en el k'umwana w'umuntu ku cielo. Y la ijuru, segunda venida de Cristo ukuza kwa mostrada kabiri kwa ¿dónde? kristo kwerekaniwe En el cielo. hehe ku ijuru, Como aparece en Apocalipsis nk'uko capítulo biboneka mu 10, byahishuriwe Yohana ikigabane y como cy'icumi, aparece nk'uko kandi San Mateo biboneka muri matayo capítulo mutagatifu 24, ikigabane cya 24 umurongo wa 30, y San Lucas capítulo 21, no muri luka mutagatifu ikigabane cya 21, no muri mariko mutagatifu ikigabane 13. cya 13. Y miren ustedes, si tornamos esta rero foto nimwitegereze duhindukije iyi hacia la foto derecha, tukayirabisha iburyo, ustedes verán mwebwe muca mubona formado por esa nube de ángeles, ko iki gicu cy'abamarayika gikoze, muca mubona gikoze mu maso h'umwami Yesu Kristo, un resplandor. kandi muca mubona ugukayangana amajya ngaha. Pues ahí, vean ustedes, está aha con murabona ese resplandor hari como el sol. gukayangana nk'izuba. Está ahí resplandeciendo el aha rostro haba del hariko Señor. harakayangana mu maso h'umwami. Y ahora dice el precursor de la segunda integuza venida de y'ukuza Cristo, kwa el kabiri reverendo kwa William kristo Branham, revera william marion branham wo muri amerika ya dice ruguru los 7 ángeles forman aravuga ati abamarayika ntumwa ndwi bacapuye bakoze ubwanwa bw'umwami Yesu Kristo, que el ángel que era diferente a los demás, kandi avuga ko marayika yari atandukanye n'abandi el cabello blanco nawe ko akoze del ko Señor. acapuye umushatsi wera w'umwami Yesu Kristo. Estos son los símbolos de rero Apocalipsis ibi ni capítulo ibigereranyo biboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere, del Hijo del Hombre, ibigereranyo biboneka ku mwana w'umuntu aboneka ngaho rostro como el sol, mu maso we haka con su nk'izuba, cabello blanco como blanca umushatsi lana, wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru, imbeya con sus ziwe pies como zimeze columna de nk'imbeya fuego, z'umuriro, o sea, como bronce amaguru yiwe bruñido, y ameze nk'inkingi z'umuriro, no kuvuga nk'umuringa w'umwaka kutukujwe n'umuriro. si Gutyo comienza gutyo a narrar haratangura kudondagura, haratangura kudondagugwa símbolos ibyo bigereranyo bishushanyo del Hijo byose, del Hombre, ibigereranyo by'umwana dice de su w'umuntu. boca aravuga ati salía una espada mu kanwa aguda, kiwe hava inkota ikarishe y'ubugi bubiri herir con ella kugira a ngo los- ayikubitishe amahanga. o sea que ni ukuvuga esta ko espada que aparece aquí en la iyi boca nkota iboneka ngaha mu kanwa k'umwana w'umuntu mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere, aparece luego en Apocalipsis capítulo hanyuma iraboneka 19, mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19, aho haratanga ibindi bintu byinshi, haratanga umuco mwinshi ku bijyanye n'iyo nkota n'icyo izokora. y ahora todos esos son los símbolos rero ibi byose n'ibigereranyo que n'ibishushanyo estará cumpliendo ibizoba Jesucristo. biriko birashyitswa na Yesu Kristo mu kuza kwiwe ku munsi O w'iherezo. sea que ni ukuvuga las ko personas no van a ver ni ukuvuga ko abantu batazobona ugushyitswa k'ukuza kwa kabiri kwa Kristo con una espada literal, haje afise inkota ifadika iboneka iva mu kanwa porque eso kiwe, sería kuko ahoho que sería entonces viniendo Cristo ya no con una con yoba lengua, Kristo sino no aje con una adafise lengua ururimi, como la que tenía, sino atari con una uko lengua yoza hueca. afise ururimi nk'ubwo yari afise, ahubwo akaba aje afise ururimi rw'icyuma rw'inkota. ¿Qué es la espada? ariko mbega inkota y'ubugi bubiri ni iki? Inkota y'Imana ni iki? Dice San Pablo Pawulo mutagatifu en el libro de los mu Hebreos gitabo que la cy'Abaheburayo palabra de Dios es avuga como yuko espada ijambo ry'Imana ari nk'inkota y'ubugi bubiri, y más penetrante que toda rifise espada ubukuba de los filos. ryinjira kurusha inkota y'ubugi ¿Qué es lo bubiri. que sale de la boca? None ni iki kiva mu kanwa k'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe? La espada, Ni inkota y'ubugi la bubiri, palabra de Dios. ijambo Y ry'Imana. la boca de Dios
kandi akanwa k'Imana buri gihe bamye baba ari abavugishwa n'Imana, kuko Imana ishyira mu kanwa k'abavugishwa bayo ihashyira iki? Ijambo ryayo. Gusubira mu Byagezwe ikigabane c'18 umurongo wa 15 kugeza ku 19 haravuga hati, uwuvugishwa n'Imana ava muri mwebwe ameze nkanje, Uhoraho Imana yanyu azomubahagurukiriza, aza bari bumwumvira. Niko umuvugishwa n'Imana Mose avuga. None ni kubera ko avuga ko uyo ari we abantu bokumvira? Haravuga hati, umwami aravuga ati, Uhoraho uvugishwa n'Imana wo muri bene wanyu ameze nkawe, nzomubahagurutsa hagati mu bantu, nzoshyira amajambo yanjye mu kanwa kiwe. Ni hehe Imana ishyira amajambo yayo? Mu kanwa k'umuvugishwa. Yo ihagurutsa hagati mu bantu b'Imana, nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Igihe abantu baba bariko barabona iyo nkota y'ubugi bubiri iva mu kanwa k'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe, mbega bazoba bariko barabona iki? Bazoba bariko barabona ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buva mu kanwa k'intumwa ya Yesu Kristo, buriko burava mu kanwa k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi aza inyonga ziwe ari nk'imbeya z'umuriro. Si ukuvuga yuko aza afise imburungu zibiri z'amaso z'umuriro, ahubwo aza azanye ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'abamarayika biwe. Kuko buri gihe amaso cyangwa inyonga muri Bibiliya, amaso ashushanya abavugishwa n'Imana. Icyo nicyo gituma inyonga ndwi z'Uhoraho zikwira isi yose babaye abamarayika ntumwa ndwi, abari barimwo mpwemu wa Kristo agaragariye mu ntambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi icyo nicyo gituma umwagazi w'intama mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 aboneka afise amahembe ndwi n'amaso ndwi kuri ayo mahembe ndwi. Amahembe ndwi ni intambuko ndwi cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Amaso ndwi nayo ni mpwemu ndwi z'Imana zagaragariye muri buri gihe. Yari mpwemu wa Kristo agaragariye muri buri mumarayika ntumwa. Bari abantu ndwi baronka amayerekwa, abavugishwa b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Izo zari inyonga ndwi z'umwami ziriko zirakwira isi yose. Mpwemu wa Kristo ari mwizo ntumwa indwi. Ariko ubu naho aza afise inyonga zibiri, amaso abiri, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Rero turabonye bimwe bimwe mw'ibi bigereranyo kugira ngo mushobore gutahura ingene ku munsi w'iherezo, ingene kuza k'umwana w'umuntu kuzoba kuriko kurashitswa. Kandi tuzoba turiko turabona inyonga ziwe ari nk'imbeya z'umuriro, igihe tuzoba turiko turabona ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragariye ku isi mu kuza k'umwana w'umuntu. Kandi tuzoba turiko turabona inkota iva mu kanwa kiwe, igihe tuzoba turiko turabona kandi twumviriza ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buravugwa na Yesu Kristo muri mpwemu yera, abuvuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kuko azoba ari Yesu Kristo umwana w'umuntu, niwe azoba aje ari mu mubiri w'umuntu, aje biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, aje ku ishengero ryiwe. Kandi azoba ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Gutyo rero Yesu Kristo muri mpwemu yera, mu buryo bwa mpwemu yera, azoba ariko aragendera ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Aho umushatsi wera w'umwami Yesu Kristo ugakogwa n'ubukozi bwa marayika yaratandukanye n'abandi, aje ari mu mubiri w'umuntu, aje ari mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Iryo ni ryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo.
la venida del Hijo del hariko Hombre harahishurwa ukuza k'umwana w'umuntu guhishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. y así obteniendo la iglesia gutyo del rero Señor ishengero Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristo el conocimiento ririko del riraronka misterio ubumenyi bw'ibanga de las señales en los cielos ry'ibimenyetso kw'ijuru. que estarán dando testimonio ibimenyetso bizoba biriko de las grandes birashinga profecías intahe sobre los y'ubuvugishwa bukomakomeye buhwanye n'umunsi como la venida w'iherezo del Hijo del Hombre. nk'ukuza k'umwana w'umuntu ari mu Ahora gicu. hemos visto cómo rero turabonye ha ingene estado manifestado ahí en esa nube. yagaragariye ngaha muri Ese iki ángel que gicu. era muy diferente a los demás. uyu marayika yaratandukanye cyane n'abandi. uyu marayika afise ikimatanijwe c'indwi, ni ukuvuga ko La segunda afise ukuza kwa kabiri kwa Kristo para ser manifestado en carne humana kugira ngo en el agaragarire mu mubiri w'umuntu, agaragarire mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, mu mumarayika ntumwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. uwuza agaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'uyu marayika ntumwa. n'uyu marayika yari atandukanye n'abandi, ari we afise ikimatanijwe c'indwi, kandi mu kuza kwiwe hazohishurwa ikimatanijwe c'indwi, hishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. hazokuguruka hahishurwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi iri banga rizomenywa n'abatoranijwe b'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. kandi icyo nicyo gituma aduhamagarira kuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. kandi nk'uko habayeho ikibanza cyashyikirijwemo buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga, hariho n'ikibanza cyashinzwe cyagenywe n'Imana kugira ngo hashyikirizwe igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. gutyo umwana w'umuntu aze agaragariye mu mubiri w'umuntu. marayika yaratandukanye cyane n'abandi, ari we afise ikimatanijwe c'indwi, aze ari mu mubiri w'umuntu, ari mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko arashyitsa amasezerano yiwe ku munsi w'iherezo, kandi ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, bikabera ku isi ku munsi w'iherezo. nuko rero nk'uko habonetse ubukozi bwa buri marayika ntumwa wo muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga, ari bo baboneka ngaha, ubwo bukozi bwabonekeye hehe? Ngaha uva mu gihe ujya mu kindi. hagaragaye ubukozi bwa Kristo muri buri gihe, bugaragaye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. ubu naho ubukozi bw'uyu marayika yaratandukanye n'abandi, butegerezwa kugaragarira ku isi hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, bukagaragarira hehe? Aha hejuru mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. kandi ivyo nivyo dutegerezwa kuronderera ku isi, biriko birahinduka ukuri, biriko biragaragara. mu nyuma hamaze kuboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru mu kwa kabiri tariki 28 umwaka w'igihumbi n'amajana 963. ubu buvugishwa bwaramaze kuba kahise, bwaramaze gushyitswa mu gihumbi n'amajana 963 mu kwa kabiri tariki 28, aho habonetse umwana w'umuntu. uyu marayika yari atandukanye n'abandi, ari we yari afise ikimatanijwe c'indwi, kugira ngo hanyuma agaragarire ku isi, agaragarire ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira indwi, kandi akora ubukozi bwiwe buhwanye n'umunsi w'iherezo. aheza atumenyeshe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, atumenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. murabona ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru, na cyane cyane murabona ibanga ry'iki kimenyetso cyabonekeye ku ijuru. kandi murabona ko iki kimenyetso cyabonekeye ku ijuru cyari kuzogira ugushikirizwa ku isi. ubukozi bw'aba bamarayika ndwi bwaramaze gushikizwa muri buri gihe, kandi hari hasigaye gusa ubukozi bwa marayika yari atandukanye n'abandi, kugira ngo ahamagara yegeranye abatoranijwe b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. umushatsi wera w'umwami Yesu Kristo ukozwe ucapuwe n'uyu marayika, ibyo nivyo bizoba biriko birahindukira ukuri ngaha ku isi kuri uyu munsi w'iherezo. ariko ivyo
ntibishaka kuvuga ko kubera ko hamaze guhera imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu ntibisigura ko we aba afise umushatsi wera, ahubwo icyo ni ikigereranyo n'igishushanyo cyerekana uburambe, ubukomezi n'ubushobozi kugira ngo nk'umucamanza w'isi yose acire imanza ibiremwa abantu bose n'ibihugu byose, kuko umwana w'umuntu azohava azazananye n'abamarayika biwe nihazoca yishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Aza nk'umucamanza w'isi yose kugira ngo ace imanza kandi agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Rero turabonye ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru, na cyane cyane ibanga ry'iki kimenyetso cyabonekeye ku ijuru. Iki gicu cyakozwe n'abamarayika 8 mu kwa kabiri tariki 28 1963. Turabonye ko ibi byari ngaha ku ijuru byari kuzohindukira ukuri ku isi bikagaragara ku munsi w'iherezo, aho abatoranijwe b'Imana bazohamagagwa bakegeranywa n'uyu marayika atandukanye n'abandi, kuko si marayika ntumwa wo mu gihe na kimwe cyo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ahubwo ni marayika ntumwa wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'uw'ikiringo kinini cy'ubwami. Nicyo gituma azanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi Kristo mu buryo bwa mpwemu yera aza ari muri we yihishije kandi yihishuye, ariko arigaragaza, ariko aravugisha abana biwe, ariko arabahamagara, ariko arabegeranyiriza mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ikibanza nacyo biberamwo ni Amerika Latine na Karayibe, nk'uko habayeho ikibanza mu bihe ndwi kugira ngo kiberemo ugushyitswa kw'ibyo bihe, habere no kugaragara kwa Kristo, agaragare biciye mw'abo bamarayika ntumwa ndwi. Ukugaragara kugira indwi kwabereye muri Amerika ya ruguru, agaragara biciye muri Revera William Marion Branham. Ukugaragara nako ko mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka kubera muri Amerika Latine na Karayibe, mu banyamerika Latine na Karayibe. Nuko rero Kristo agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aza ariko atuvugishiriza mu rurimi nyamukuru ruvugwa n'abanyamerika Latine na Karayibe, aricyo Kiespanyol. Uko rero niko ijwi rya Kristo, nk'uko intambwe yivuga, nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi nayo irumvikanisha amajwi yayo, kandi iyo mituragaro ndwi ituvugishiriza mu rurimi rwacu kavukire mu Kiespanyol. Iyo mituragaro ndwi ikatubwira ibintu byose bigira bibe vuba, ikaduhishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza k'uyu marayika yaratandukanye n'abandi, ariko aragaragarira ku isi ku munsi w'iherezo, kandi gutyo Yesu Kristo ajye mu buryo bwa mpwemu yera, ariko arihisha kandi ariko arihishurira mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ariko arabivuga biciye muri inde? Abivuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Gutyo rero akaba ariko araduha guhishurirwa k'ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Gutyo ariko araduhishurira ibanga rihishijwe mu kimatanijwe cy'indwi, ibanga rihishijwe rinyegejwe munsi y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kuri jewe yaramahigwe kubana namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'ibimenyetso byo ku ijuru. Ese Imana yodufasha muri iki gihe cya nyuma icyo turiko turabamwo, ikadufasha kugira ngo ntibiduce hejuru ibi bimenyetso byo ku ijuru. Gutyo rero dushobore kubonera ngaha ku isi ugushyitswa kw'icyo ibyo bimenyetso byo ku ijuru bisigura, kandi
a Jesucristo, dushobore kubona Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugisha akoresha ijwi rirenga ry'inzamba, atubarira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mbega none bari he abari kuzokumva ijwi rya Kristo bakaryumva biciye mu mumarayika ntumwa wiwe? Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, aha muri Repubulika ya Mexique no muri buri gihugu cyo muri Amerika Latine na Karayibe. Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turumviriza ibi bintu bigira bibe vuba. Tuvyumva biciye mu ijwi rya Kristo, byumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko araduha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariyo nzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba. Inzamba yari kuvugira kuri uyu munsi w'iherezo biciye mu nzamba y'ubutumwa bwiza. Twumva ijwi rya Kristo kandi araduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Kuri jewe yari amahirwe kubashingira intahe y'ibi bintu byose bigira bibe vuba kuri uyu munsi w'iherezo, no kubereka ugushyitswa kw'ibintu byamaze gushyitswa mw'ibanga ry'ibimenyetso bibonekera ku ijuru. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha n'abari ko badukurikiranira ku mbonesha kure. Kandi Imana idufashe, iduhezagire, iduhe umugisha, itwemerere gutahura ibi bintu byose byasezeranywe ko byari kuzoba, bigahishurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Mubandanya mugira ijoro ryuzuyemo imigisha ya Yesu Kristo. Reka dusigarane bundi bushasha n'uwari umuntu yari yanyakiriye, ari we uyu Yohana, kugira ngo abandanye muri iri joro, abandanye iki gikorane, hanyuma asozere iki gikorane mu mwanya usanzwe wagenywe. Imana ibahe umugisha, ibahezagire kandi ibarinde bazigame mwese. Amen, amen.